Kazoza FM. Be your own boss. Maître Darno, kuko dufise umwanya muto turihuta sivyo none. Nta kibazo. Akabazo ka mbere Yego. washobora kutwibutsa kandi twari tumaze ukwezi kose turiko turiga icerekeye amategeko agenga abakozi muri rusange. ego wotangura kutwibutsa kandi ico arico amategeko agenga abakozi cyangwa amategeko y'akazi. Murakoze ni ukuvuga yuko uku kwezi kose guheze kwa munani twagiye turaca hirya no hino ivyerekeye amasezerano y'akazi. Rero ntushobora kuvuga amasezerano y'akazi pito ivyerekeye akazi utavuze ico bita contrat, ico bita ayo masezerano y'akazi kugira ngo naho kazi kabeho. Ni ukuvuga yuko mu ngingo ya Code du Travail nshasha yo mu 2020 mu ngingo yayo ya 34 iratomora neza yuko amasezerano y'akazi nico cyose canditse avyo cyose canditse hagati y'umukozi n'umukoresha, aho umukozi atanga ingufu ziwe ubumenyi bwiwe en échange umukoresha akamuhiki akamuha umushahara akamuha gahemba. Hanyuma hagati y'abo bantu babiri hakaba hari ico bita un lien de subordination, ni kuvuga yuko haba hariho ubusumbane bako utanga akazi n'ugakora ntibashobora kungana. Hanyuma twarabonye yuko nubwo hoba amasezerano y'akazi atanditse umukoresha ntashobora kuvuga cyane ntashobora kuvuga ati nta contrat canke nta masezerano y'akazi ahari mu gihe hari ibintu vyemeza koko iyo migenderanire y'akazi yahabaye canke ihari. Aho ndashobora kuvuga nk'akarorero nk'umukozi iyo barasanzwe afise badge, iyo barasanzwe afise uniforme, nk'uyonye biroroshe cyane kugaragaza yuko koko habaye amasezerano y'akazi. Hanyuma tukiko turavuga ivyerekeye amasezerano y'akazi hari uburyo butandukanye bwo kuronka akazi. Nico gituma hari uburyo bubiri canke novuga amashira hamwe yo guhanahana abakozi. Murazi yuko akazi karabuze, akazi karagoye. Rero hari amashira hamwe yihaye ihangiro yo guzira irahanahana abakozi, aho amwe usanga ari ama agence de placement n'ama agence de recrutement, ni ibintu bibiri bitandukanye. Aho l'agence de placement ni kuvuga yuko yoyo iragirana amasezerano ajya sanzwe nk'ayo dereje kuvuga hagati y'umukozi, hama igafata iyo mukozi ikamutwara muri indi shira hamwe ryo bari mukeneye. Avyo bivanye n'ivyo iryo shira hamwe rindi rikeneye kandi bivanye n'ubumenyi abo bakozi baba bafise. Twaratanze akarorero nk'abakozi usanga bagenda gukora mu mabanki nk'abakesiye canke nk'abakesiere, sivyo canke nk'abashoferi canke nk'abasécurité. Hakaba rero ubundi bwoko bw'ishira hamwe bita agence de recrutement, yoyo ifasha dans le recrutement, kuvuga yuko mu kwegeranya, mu gukoresha ibibazo, mu gupashisha bimwe bita ama interview, mbere bakavanamwo wa wundi wa mbere asumbiza abandi. Hanyuma uyu mukozi bakamuhereza ryashira hamwe. Mugabo bigarukiraho. Nuvuga ko ubucuti hagati y'uyo mukozi yabaye recruté nahazoja mu iryo shira bugarukira ngaha muri recrutement. Mugabo muri placement ukuvuga yuko ubucuti bwa wa mukozi burahaguma, kuko nivyerekeye vya INSS no kuvuzwa n'ibiki vyose bikora ya agence de placement. Hahandi bamushira wa mukozi iryo shira hamwe rigira gute rifise akazi ho gusupervisa ko uyu mukozi yakakora ivyo bamuhamagariye. Ego hanyuma twararavye rero iyo akazi katanguye bien sûr karahera cyangwa kagahagarara. Hari ivyo twita suspension du contrat de travail, tubisanga mu ngingo y'ijana na rimwe ya Code du Travail. Iravuga ni ibintu bishika kuri 12, donc des causes canke des motifs de suspension. Aha tugereje kuvuga nka zikeya twihuta turavuga nk'icerekeye nk'igihugwaye ufise un certificat médical, bimwe bita ama congé de maternité, canke mu gihe wahamagariye kugira gute ku exécuter un mandat politique canke un mandat public, canke mu gihe naho bahagaritswe mu kazi bimwe bita mise à pied disciplinaire, canke mu gihe habaye ikintu bita cas de force majeure, ashobora gutera intambara, umwuzurira, eka bya bintu bitaba bivuye ku bushake. Ego ikindi naco ni mu gihe peut-être wagiriza amakosa ugafungwa by'agateganyo, aho contrat irahagarara muga ntiba yaheze, si canke ntiba yafuditse. Hama tuko turavuga ivyerekeye ukungene contrat ishobora guhagarara, ni ukuvuga yuko harageraho ifudika.
sivyo canke nuvuga gute mu kirundi amasezerano nyene ahera burundu agahera burundu no kuvuga hakaba résiliation rero la résiliation ivuye ku mukoresha bayita licenciement hama iyo résiliation du contrat de travail ivuye ku mukozi bayita démission rero murashobora kumbaza ati none licenciement yo bimeze gute licenciement iri ubwoko butatu hariho licenciement itegeza kuba en général itegeza kuba ari un motif précis exact objectif vérifiable ku buryo ishobora kuza gutosekaza ya migenderanire yari isanzwe hari hagati y'umukozi n'umukoresha ikindi naco nuko ishobora kugira gute kuba un motif personnel mu gihe habaye hari invalidité permanente mu gihe utagishoboye amagara atagikundi uvuga kontra barayihagarika ikindi ca gatatu ni mu gihe c'est pour des raisons économiques canke igihe bashatse guhindura isura ya entreprise ugasanga barafuse département imwe cyangwa ugasanga habaye ubukene ya une baisse d'activité au sein de l'entreprise nimwe bita pour chômage technique cyangwa chômage économique bivanye n'ubuzima bw'ishirahamwe ego muri make nivyo twagiye turabona uko kwezi kose bakunze muri ko muradukurikirana murashobora kutwandikira canke mukaduhamagara kuri ya numero musanzwe mumenyere dukoresha hano kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ni 72 23 23 ndasubiramwo 72 23 kwatumva kirundi ni 72 23 23 ni nayo numero mushobora gukoresha kuri WhatsApp turarindira ibibazo byanyu ego hakabaho n'iyindi numero bakoresha umuhora wa Lumitel ni 62 24 ndasubiramwo 62 kwatumva ikirundi ni 62 24 rero turamubandanye mwandika aho hose turaza kubishura ikibazo cyo ca mbere tukiri ngaho nyene mbega hari watubajije yitwa Guy aratubaza ati mbega les prestations de service ngo zimeze gute zitandukaniye he n'ayandi mbega uburenganzira hamwe n'uburusho umukozi yashize ku mukono aba nutuhe Okay. Yeah. Ico nobanza kuvuga nuko amasezerano y'akazi aratandukanye bivanye n'akazi gakogwa. Sivyo? Canke n'uburyo gakogwa. Nukuvuga yuko hari nkuko bivuze ngo prestation de service ni bya bindi ukora akazi kawa mukagenda. Sivyo? Ivyo bishobora kuba hagati yishira hamwe n'umuntu canke bikaba hagati y'amashira hamwe abiri. Reka ndaguha akarero hagati y'amashira hamwe abiri nukuvuga yuko nkunga muri Kazoza mukaba mufise un contrat de prestation de service n'irindi shira hamwe riraba ibintu bya informatique ibiki n'ibiki donc kamiza iza imisi yose canke rimwe mu ndwi kugira ikore ivyo bikorwa ihembego cyane mu gihe naho bagafata umuntu bakagiranira un contrat de prestation de service aho abafise une liste de tâches ategereza kugira gute gukora muga nkuko tugo duvice kibaza nuva mu mengo ahari nafashwe neza rero hakaba hari ingingo ya 38 yo muri code du travail iravuga yuko mu gihe ibintu byose ama avantage ari muri contrat sivyo azari inférieur y'ivyo umukoresha plutôt umukozi yategezwa kuronka umukozi atavyemeye sans son accord sivyo iyo contrat iri nul mugabo kubona rero aho bifungiye donc sans son accord rero urinzu yisinya nukuvuga ubuvyemeye okay uravyumva ubuvyemeye naho bica duhagarara kuri yangi ya 33 yo muri code civil livre 3 aho ivuga yuko toute convention légalement formée tient lieu de loi et oblige à ceux qui les ont formés de les respecter nukuvuga yuko nimba yarinza sinya nukuvuga yuko nakundi nabikore mugabo ubundi ubonye yuko biri inférieur ama avantage tegeza kuronka sivyo nturi censé kuvyemera mugabo biranagoye kandi kwanka kontra y'akazi urazi ko ubukene ari bwinshi mu gihugu biranagoye gose mugabo hari igihe usanga ari exagere quand même kuvuga uti ndavyanse ama hari ikindi kibazo ngo mbega itandukaniro ry'amashira hamwe y'abakozi
nirihe nibaza kugira wari wabivuze usubiramo ego y'abashirahamwe hari ufite hariho amashirahamwe nkuko navuze yo guhanahana abakozi nibyo twavuze haba amashirahamwe y'abakozi nayo ni bimwe bita amasendika amasendika usanga ari indani mu ishirahamwe kugira ngo haranire inyungu z'abakozi au sein de l'entreprise donc amasendika aratandukanye cyane na ya mashirahamwe navuga yo guhanahana abakozi donc ya ma agence de placement na ma agence de recrutement yego ni ibintu bibiri bitandukanye amwe afasha gushikiriza umukozi cyangwa guhuza umukozi n'umukoresha tandis que sendika nayo ni iharanira inyungu z'umukozi muri iryo shirahamwe kandi bivuga yuko iyo uri muri sendika ntibishobora gutuma umukoresha abigira un motif canke une raison kugira ngo akuri license ego birinza guhoye yuko bagiye muri sendika nuvuga ko bari licenciement abusif uko umuntu wese arafise uburenganzira bwo guharanira amadroit yiwe hama ikindi kibazo ngo mbega avantage ihari ku bakozi bari muri ayo mashirahamwe ngo nayahe ayo mashirahamwe ya placement nivyo bon ama avantage ahari nibaza yuko bon je à mon niveau sinovuga ngo numu expert cyane muri ubwo buryo bwo gukoresha amashirahamwe mugabo nibaza tugerageje kuraba d'une manière générale avantage hari nuko guhuza canke uko guhuza umukozi n'umukoresha vyorosha kuko barinze bahamagarira abakozi nuko baba bafise aho bagomba babashira donc ico déjà ni avantage nibaza yuko nta yindi avantage noshoka mbona atari yo yuko ngira peut-être ko ravuga ati muhejeje kudushira mu mashi muhejeje kuturonkera ubuzi kabe muturonkera ubuzi mugabo natwe iruhande y'umushahara dufise nakandi kantu dushobora kuronka ko kuko ndazi neza yuko uyu yabivugiye benshi ndazi neza yuko hariho benshi cyane barondera akazi bakarondererwa nayo mashirahamwe mugabo batazi bati mbega placement ni yihe ibintu nk'ivyo okay jewe ikindi kintu novuga nuko bandanya ikindi novuga nuko imbere yuko ugenda ugatwara CV yawe muri ayo mashirahamwe nuko banza kuraba eske iryo shirahamwe rikora gute kuko limite hari gihe usanga ugiye muri exploitation ugasanga ahubwo ico wokuyeyo nico uri kuragira gute nico kikukira kuvuna uravyo rero nibaza yuko twese nubwo akazi kagoye kuronka tukobanza tugasuzuma kuko hari gihe ushobora gushiraho CV yawe egura bagushize hajya hano bagiye kuhakorera mugabo ugasanga uri kurakora n'ivyo mugabo nta kintu nta nyungu nimwe kurabironka ahubwo numuruho uravye peut-être nawe mukorana hamwe uko nshikazo camagihari nuko hari gihe usanga ukorana n'abandi muri departement imwe mugakwera wewe wazanywe sivyo na ntuze nuvuga ko ngaho nta avantage nimwe u beneficia au sein de l'entreprise wabaye mu place ego nibaza yuko niho peut-être hashobora kuba hari ikibazo kenshi mugabo sino avantage ya mbere mbona nuko guhuza umukozi n'umukoresha byoroshe ego hariho uyundi ngo mwaramutse ndi Ismaili mugasekebuye ngo mba kubaza iyo umukozi akira akazi akora akazi ata contrat ihari yanditse canke afise ikiranga ko ariko akorera umuntu hari itegeko rimugenga yego ni bimwe twavuze navuze yuko amasezerano nico cyose canditswe sivyo gihagati y'umukozi n'umukoresha hanyuma kandi kubona atacanditse gihari twabivuze neza n'umukoresha ntashobora kuvyitwaza mu gihe hari des indices canke ivyerekana koko yuko iyo relation de travail ihari nuvuga ko nk'uyunye yavuze ko afise ikimuranga nukuvuga yuko ivyo deja birahagije nuvuga ko ni yarenganwa akagenda nko kwitwara uyu mukoresha ntashobora kuvuga ngo ntiyari umukozi wiwe nuvuga ko ahubwo ivyo bintu afise biranga yuko akorera uyo muntu nibaza ko ahubwo ko bigira amafotokopi hakiri kare nk'abantu bakora novuga nti abakora abakozi bo mu nzu abo benshi usanga ata makontra bafise kubera yuko peut-être leta mu by'umutekano n'ibindi yatumye tuza turabashira muri ya makaye njya nico cemeza conyene wewe bite urazwe twumva yuko
babirukanye uko nyene n'ibindi ugasanga ntibamuhembye canke bamwagirije bitari ivyo hari abantu nyene baba bafise imico mibi yego nukuvuga iyi code shasha y'akazi ni code ya plutôt yazizanye ubu donc guti ibintu bishasha muri ivyo bintu bishasha yazanye harimo yuko bagabanije imyaka ya retraite sivyo bakuye kuri 65 bayimanarisha kuri 60 hari nuko abakozi bo mu nzu nabo nyene ubu bari considérer nukuvuga yuko bategeza ko bafise amasezerano agira gute y'akazi kandi yanditse mu rurimi batahura nzomuzanira contrat yindi yanditse mu gifaransa dime tumenyere oya n'imiburibura amategeko ateganya yuko nawe nyene yogira amasezerano nubwo yoba ari umurongo umwe canke imirongo ibiri akayasinya nawe ugasinya yego uravyo nivyo tubona ngaha muri mu ngingo ya 71 baravuga ngo le contrat de travail à domicile est celui par lequel une personne exerce à son domicile ou d'autres lieux de son choix autre que les locaux de travail de l'employé, moyennant rémunération une activité en vue de réalisation d'un service. Donc kuvuga yuko iyo contrat itegeza kubihari. Bangira bakavuga ngo le contrat de travail à domicile conclu entre un travailleur et un employeur à la forme d'un contrat à durée déterminée. Kandi abo mu nzu ntushobora kumugira contrat à durée indéterminée. Donc ashobora kuba ari umwaka uri renouvelable, urazi ko ari abakozi usanga bagukoreye nk'imyaka 5-6 mugabo rero ngaha yitekurira préciser neza yiko yi contrat badashobora ko espérer un contrat à durée indéterminée. C'est toujours un contrat à durée déterminée. Yego bakunze mwese muri ko muradukurikirana dusigaje iminota 2 gusa mwamwe mwebwe rero muri ko muragomba kwandika mwandike munyarutsa kubera yuko dusigaje iminota 2 gusa ikiganiro cacu cahariwe iminota itarenga 20 ni kuri 72 23 23 ni nayo dushobora gukoresha kuri WhatsApp katwongera tukakoresha limiter ni 6224 ikibazo kindi résiliation du contrat mbega umukozi aronka ikiyagize résiliation du contrat iyo habaye résiliation du contrat ngo mbega umukozi yatashimye akavuga ati genda démission nyica ndagiye no kuvuga yarafise nibaza habaye hari de côté akaba licenciement cyangwa akaba démission hari ikintu bita un préavis d'usage hategerezwa kuba ngo bita kugabisha no kuvuga yuko umukoresha yirukanye canke ashatse guhagarika amasezerano no kuvuga yuko hariho uko bigenda nimba ari durée indéterminée vana forme ya contrat durée indéterminée ni soit yuko habaye kuvyumvikanako canke mu gihe habaye cas de force majeure canke habaye une faute lourde igihe habaye une faute lourde uvuga ko nta préavis haba uyu muntu agenda ubwo nyene hanyuma iyo ari contrat durée déterminée uvuga ko contrat ihera hageze igihe hanyuma iyo bashaka kwihagarika hataragera nuvuga ko sasorezo en dommages et intérêts botegeza gutanga indishi kuri uwo muntu birukanye mugabo bivanye n'uburambe ufise mu kazi nibwo bungana nico kiringo bita préavis akarorero nko maze nk'imyaka nk'itatu ukora préavis utanga ni y'ukwezi kumwe n'imisi 45 yego aho bakunze mwese muri kumara dukurikirana nizere yuko umuco bariko barabaha ubakora ko hari wari watubajije ngo mbega nta groupe ya WhatsApp yo ku mategeko y'akazi aho yabyukuri ariko hariho nibaza abafise ubuhinga n'ubumenyi baba maître bize ubumenyi bw'amategeko bashobora kubashikira niko kazi kabo bakababwira bakabaha umuco si muze muraraba so kuraba ivyo muri WhatsApp gusa ariko hajyo iyo ushikiriye umuhinga mu mategeko aguha umuco gusumba nibaza ivyo mwanditse ego nibaze ko no ku rubuga rwa Kazoza FM bashobora gushiraho ibibazo hanyuma tukabananya twishura ikindi tugize ibiganiro tukavyishuriramwe navyo nyene na cyane mugabo nimba ari ufise ikibazo nyene novuga gute gutumvikana hagati y'akazi y'umukozi n'umukoresha nibaza akeneye ubufasha hariho abashingwa manza urabegera bakaguha umuco eka ni nabakoresha nabone bafise ikibazo muri inspection générale du travail nabo baba ari nk'abahuza imbere yuko umuntu afata inzira y'ubutungane nkuko rero nawe ubwiye ikiganiro cacu gifise umwanya cagenewe kandi umwanya wagenewe n'uyu nyene bakunze mwese mwari ko muradukurikirana mwari benshi mwakoze cane turangirije hano kino kiganiro naho nzi ko ni benshi mwari mushaka yuko tubandanya kuko amategeko y'akazi ndabizi neza yuko akora kuri benshi rero munyemerere ndagushimire Maître Darno naje ndabashimiye cyane ego mwese mwari ko muradukurikirana mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu